inshuti namwe bakunze urugo rw'intara ya Gitega, reka tubahe mwiriwe canke mwaramutse bwanye naho muherereye. Ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bwaratunganije kuri wa gatandatu igenekerezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2021 Igitega ihiganwa ry'indirimbo kavukire ku rwego rw'igihugu umwaka wa 2021 ku civugo turirimbo Burundi mu Kirundi duteza imbere imico kama vyacu dushinga icumu mu mashinga. Intumbero y'iryo higanwa rero y'indirimbo z'ikirundi hakoreshejwe ibicurarangisho kavukire ngo nukwerekana ico abarundi bashoboye bakoresheje ibikoresho by'ikirundi ko kuva na kera abarundi barangwa no kuririmba no guhibongoza biciye muri ivyo bikoresho. Umuyobozi mukuru w'imico kama n'inkino Samuel Niyubahwe yarashimiye abaririmbyi n'abatamvyi bitabiriye iryo higanwa akavuga ko leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira bimwe biboneka abaririmbyi kugira bagire uruhara kwiye mwiterambere ry'u Burundi bafashe abene gihugu gukora bisunga ineza ya bose kandi nabo bashobore kubeshwaho n'indirimbo bahinguye. Kuririmba mu Kirundi dukoresheje cyane ibikoresho kavukire twifuza ko biba urunyenyeri rumurikira mu Burundi no mu makungu ngo ubwenge burarahugwa n'abakoresha ivyo mumva amahanga nibaje ku kivi baririmbe mu Kirundi bakabure bigishe bongere baronke iteka n'ifaranga. Hanyuma yaho twibutse ko umuziki ufasha mu kwinezereza mu gutanga inyigisho nko kuri cakiza ca COVID-19 giteye isibe kw'isi mu guhanura mu kwigisha karanga mu kunwanisha abantu. Ico gituma dusaba ko abaririmbyi boza barashikiriza indirimbo z'akanovera. Turasavye n'ugwaruka kw'abanyamuziki n'abawukunda guhimiriza urundi gwaruka kugendera imico n'ingeso nziza rubicishije umuziki. Aho niyo ruzoba rutanze intererano ikwiye ku gihugu cacu coco cabibarutse. Nakarengo ibanguka utaya kabanga ugatorana karanga agasozi karamarere kahiye abagabo babona kandi ngo wanga kugarura imene kiri hafi nyamara kurenga umutumbu kabira nkayo. Uburundi bwaciye muri vyinshi ariko Imana rugira vyose yarabubumbatiye. Dusavye rero abarundi kubandanya baharanira ibinwanisha biciye mu muziki bagira urunani rw'intamenwa ruzira kuvangura kurabana ribi ubugunge n'ubunebwe maze mu budasa bwacu tungurana ubwenge tuje ku kivi twiteze imbere na karengo tubiri tuvurana urupfu. Turifuza rero ko intumbero ya leta yafashe yo gushigikira imyuga ndangakaranga yofasha ugwaruka kuruteza imbere biciye mu mico kama na cane mu muziki na cane w'ikirundi. Mu kurangiza kubitwerekeye ubushikiranganje bujejwe umugabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama ntibuzoyengeshanya gukorana n'abaririmbyi na cane mu kubafata mu mugongo mu migambi yabo ku rugero bushoboye. Mukura barushije abandi bisunga icivugo kuba ururirimbo atahandi ruzwi inyambaro ndangakaranga no kubahiriza umwanya watanzwe hamwe no kuraba kw'amajambo ajanye n'umudiho. Iryo higanwa ryarangiye hatanga udushimwe ku migwi 5 yabaye ya mbere aho ku mwanya wa mbere haje intara ya Cibitoke ku bice 93% iciroswa ibahasha amafaranga 300 ikurikirwa n'intara ya Kayanza barose amafaranga 150 igisagara ca Bujumbura kiba ica gatatu naco kiroswa amafaranga 200 intara ya Mwaro nayo baroswa 150 uko babaye abakane iya gatanu iciba intara ya Bururi yarose amafaranga 100. Turabashimiye ko mwadukurikiranye ntimwagire gusangiza inkuru bagenzi banyu murakoze. Nyenye
n'umutwe